itariki 19 z'uku kwezi k'umunani hariho ugwaruka rushika kuri 200 rwariko gwerekeza mu DUBAï gukora y'akazi kandi rufise ivyangombwa byose. Barashitse ku kibuga c'indege bafashe indege ya kompanyi ya Tanzania, ariko bahejeje kubagirira controle aho kubareka ngo bagende, hariho abantu b'umwidondoro utamenyekanye bashika bane baciye bafata amapasiporo yabo n'ivyangombwa, bababwira ko bidashoboka ko baje gukora ubuzi muri ivyo bihugu batabanje kubacako ko ari bo bafise uruhusha rwa leta rwo kurungika abakozi, kandi ivyangombwa byose bemerera kugenda bari babifise. Mu gihe umukomanda ajejwe umutekano ku kibuga c'indege yaje akababwira yuko bareka bakagenda, ariko abo bantu bakavyanka kandi ataco bajejwe ku kibuga c'indege. Gushika ubwo gwaruka indege yari kubatwara yaragira basiga, kandi bafitaniye amasezerano naho bari gukorera akazi. Amafaranga batanze ntibabona uwo bazoyishuza. Ubwa mbere bari babemereye ku kibuga c'indege ko abo bantu bababujije iyo ndege bazoriha ayo mafaranga, ariko mu nyuma babajije komanda ku kibuga c'indege babwira yuko boja kwitura mu butungane bakitwarira abo bantu, ariko abo bantu bitwarira ntabo bazi kandi babazi yataco baje ku kibuga c'indege. Mbega ko ikibuga c'indege ari icerekana ishusho y'igihugu, kuba hariho abantu binjira ku kibuga c'indege bakabuza abantu kugenda kandi bafite ivyangombwa, ntimubona yuko bishobora gucafuza isura y'igihugu? Ni ikihe mugiye gukora kugira ngo ntihagire umuntu asubira kurenganywa ngo abuzwe urugendo kandi afise ivyangombwa? Murakoze cyane. Ibi biri mu ntumbero y'igihugu, ikibazo cyanje nico. Murakoze. Amahoro, jewe nitwa Misago Jeremy, nkaba nkorera ikinyamakuru iwacu. Mfise utubazo tubiri. Akabazo ka mbere, CNDD-FDD n'umugambwe uharanira demokrasi nyakuri, ubutungane kuri bose no kugwanya akarenganyo. Haraheze igihe hariho abarundi batari bake bavundiye mu mabohero, bamwe bakaba bapfunzwe ata amadosiye bafise, abandi nabo bakabandanya bapfunzwe barahejeje umunyororo baciriwe canke barejejwe canke baba baragiriwe ikigongwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ariko abajejwe amabohero bagateba kubarekura. Rero notanga nk'akarorero, hari umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yarejejwe na sentare, ariko kuva yejejwe yararindiye ko arekugwa, birananirana n'ubu aracavundiye mu munyororo. Ivyo rero vyerekeye n'abandi barundi benshi, aho mvuza akarorero kamwe muri bwishi buhari. Mbega nk'umugambwe CNDD-FDD, kugira ngo imyidogo y'abantu bavuga ko barenganijwe n'ubutungane ihere, mugiye gukora iki ntihagira abasubira kuvuga ko bari mu munyororo kandi atariho baterezwa bari muri ico gihe? Nyeniteka Uburundi bwaragiraniye amasezerano n'ibindi bihugu kugira ngo bworohereza abarundi bakeneye kuja kurondera ubuzi muri ivyo bihugu, kandi izi mbuga wanashaka nabo nayibonye muri za 2015 mu ntango hose zarakoreshejwe nk'ikigwanisho cyakoreshejwe cyane cyane mu guhungabanya igihugu. Hari ibikorwa byinshi kuva 2020 nambo bavuga bati ngo programme ivyo CNDD-FDD yakoze 2020 kuva 2005 gushika n'ubu bishobora kuba abakoresha imbuga, hari usanga ari nk'utunenge twinshi ari two berekana, mugabo hari ibintu byinshi byagiye birarangurwa, mugabo gasanga izo mbuga ama service même usanga afise ama service ya communication bakoresha n'izo mbuga, mugabo namba igisoda gihari namba igipolisi gihari bakoresha inkoho, kandi nuza gutera igihugu akoresha nawe n'inkoho. Bisigura yuko hariho uburyo igisoda n'igipolisi usanga batekanya ati reka dushire inguvu ngaha tubigenze uku ku buryo umuntu yaza kudutera tuzobe twipanze uko. Eske ico kindi gisata c'imbuga ngurukana bumenyi ca communication yindi itari contrôlée, murabona neza yuko hariho integuro yo kugishiramwo izindi nguvu ku buryo tutokwama dukora twitanga uko nyene, mugabo ari ikintu kiri ku murongo, ari ikintu gipanze narijya abandi bagikonesha nk'ikigwanisho, kuko abajeje gukomunika
benshi ntibakominika mugabo bisaba yuko kiba nyene ari ikintu gitunganijwe neza gikurikiranywe neza ku buryo umuntu wese avuga ati ubu nanjye ndakunda igihugu. Yego murakoze nyeniteka. Je nitwa Maniragaba Idriss, sinumenyesha makuru, ndi mubo bita aba influenceur, nkabanzwe ku izina rya Simbizwa. Atura y'uno mwaka watwizeye uraduha ikibanza turawuherekeza kuva mu ntango gushika imyamamazo, ari naho nibaza yuko ariho n'intsinzi ya CNDD baravuye kuko nta muce n'umwe mwigeze mwirengagiza kuba natwebwe mwaratwiyumviriye turabana namwe niteka mwaduteye. Je mfise ikibazo kimwe, dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi, ibintu bigenda bikorwa ugasanga ntabyo twigera tubona, ugasanga abantu babona gusa imyidogo cyane kandi hariho n'ibintu byinshi byoremesha abantu. Twabonye derema gereji dezo yari kiratunganya ibintu byahagaze kuva 2008 bigenda kurangurwa mu myaka 2-3. Ubu twarahagurutse turavuga ati no, twebwe turabona neza ibintu aho biri, amashanti ahari, reka tugende nitwe twihaye intumbero, turavuga ati reka tugende twerekane kubera abanyepolitike bari kwarakoresha iri cigagurika ry'umuyaga nkuba mu guhungabanya igihugu. Mugabo tubwe turahaguruka nk'aba influenceur 2-3 turagenda turatanga ituze mu gihugu, turerekana ati nama umuyaga nkuba wacikagurise ni kubera hariho ibinabiri yabacomoye kugira babicomeke hajya hama ejo umuyaga nkuba ibintu bitunganye. Ikibazo mfise rero ni kimwe, nkeneye kumenya yuko ico gisata mu mugambwe CNDD ko murabona neza yuko hoba hariho integuro yo gushigikira surtout izi mbuga ko bamwe barabikoresha nk'ikigwanisho. Abaje kurondera akazi ikintu sine bwacu wumve nibaza ko ari kugikurikirana. Tuzoguha inyishu, muzombwire umuntu bizana mu inyishu ntango kibaza, kandi nabo bantu twabamenye babihagaritse. Dusanze ari kuko urashaka gusanga ari inzego cyangwa ari ikitsinzi, mugabo no kubaza abo bantu bahagaritse ni bande, nimba ari iryo shirame ryo warivuze ngo niryo ryemerewe gutwara abantu hanze. Amashirame kumenga arashika 20 nukukija ko nibaza yuko nta nyishu cyadutanga ubu kubera twaba tuvuga ibitari byo nibakijeko. Mugase numva ngene uwo buza abantu kuja gukora akazi. Murazi yuko abigeme bahora muri Arabie Saoudite, muri za Oman bari babihagaritse, barashiraho amashira hamwe abarondera amakontra, kandi abatari baki baragiye nuba bariyo bamerewe neza. Rero abo bandi ntitubizi neza, mugabo i Dubai ndazi yuko hari habagiye ntibabahagaritse bariyo. Abo bandi ntituzi rero gito babahagaritse nukukurikirana, mugabo basanze iryo shira hamwe ryababujije indege. Ayo mahera n'injyo rizoyatanga, ayo mahera nta mahera y'umuntu apfa. Naje naho kuba ku masaha 3 no ruca ndaruca, naho yo bari mikosa yaguze itike urayimusubiza ukavuga uti wende uva ngaha nuje mu butungane bakuburanye. Mugabo nibaza yuko ico nugikorera ko tuzokibaza. Semavumba umengo niko yiyita ico gisata, ntaco nishura. Uzokivugana na Doriane umunyamabanga no yabisata je kubesha makuru n'imbuga nyagiro, kuko izo ziwanyu ni imbuga nyagiro, ni rezo sosio, n'ibintu abanyagihugu bayaga bagirane. Hariho n'ubujanja bwishi muzomenya mu bivugana na urabaza Doriane birapanze ntangorana. Mugabo ntitwoca tuvuga ngo bashireho budget, abantu bose bacha bakora kuvuga. Leta yoshiraho uburyo bwo kubafasha abantu bose bacha bavuga gusa. Semavumba burya abantu bose bavuze n'icyo bakora bacha bavuga, nitwo biva imbere. Mugabo hariho aba influencer ubona yuko bavuga ibintu bipanze. Hariho abari ku marezo sosio uvuga uti abari ko rahindura changement de mentalité mu banyagihugu, ukabahimiza abantu gukora, bahimiza abantu kuba beza. Nibaza yuko bakwiguza baraziha amanota, ahubwo bakavuga bati izi ziri kuri level yo hejuru, izi zigizente. Naho utoronka apwi muri leta, hariho amasponsoro ashobora kuvuga ati turavye ingene bimeze, uyu yoronka sponsor naho ze miliyoni 10 akazironka
kubera bivaye n'icyo ariko arakora. Nibaza ko Doriane yogikuvugana n'umushikiranganje ajeje kubesha amakuru Gabi kugira ngo barabe bazoze baratanga amanota ati iyi natwe gari gihe tubabwira ati urubuga nurusambura uru rubuga nugubaka ivyo navyo nyene turabivuga nico gituma iyo mugiye mu bene gihugu usanga babakunda kubera tuba twabavugiye na mwebwe gusa ico gukora ni cya kindi cya YouTube sinzi ko muce mugikorerako nimba kitarashoboka mukinyarutse hari ibintu bigeze kutubaza iyo umuntu ari akurikirana n'abantu benshi hari utuavantage aronka muga mu Burundi byari bloqué muce muraba rero aho bigeze nimba ari amahera dutanga nimba ari biki bibe débloqué kugira ngo abo bantu bakundwa n'abantu kubera bavuga ibintu bipanze hari n'abakundwa n'abantu kubera bagira ibintu bibi sinzi bivana ibyo abantu bakunda n'ibyo bateramirako bamwe hanyuma Felix imyaka 20 nidogo imiti amashuri amabarabara amazi adakwiye akazi abarondezi bakazi uburimyi ifumbire ikawa ibiciro n'icayi agashahara na hariho wari umunyamanga mukuru wa CCM yitwa Joseph Makamba Yusuf niwe yavuze ati no murugo iwawe ujya ibintu ubihereza rimwe ujya hoja muhiri wawe usanga byose warabitunganije muga ndishura tuvuye he tugiye turihe ujavuga ko mashure abantu taronka intebe bicarako bose bavuga uti kera twicara neza kera urazi ko no mashuri twagiye inyama zo mu makopo sivyo none n'amafi meza yitwa Norway Norway meza twayajya none wagaburira bangahe ega nivyo ari nakubwira umuntu afise batatu n'ugaburira 10 sico kimwe ugabura batatu ikiro cy'inyama na papa na mama bagiye mukirakwira muri famille mugabo ufise 12 wari kugura ibiro bitatu none amaricho yaronga urabye igihugu mukomaye ni nka cyo kimwe n'abandi bidolari ufashe abantu mu Burundi mu 1985 cyane gusa 1989 mu Burundi hari amashure mu Burundi amashure ijana yisumbuye yose na D4 na D6 na A2 byose biteranye mu gihugu cyo kuko intara ya Makamba ya kera yari ifise amasegondere yonyene atana burunga ya Makamba yonyene yari ifise amashure 115 yisumbuye intara imwe iyi muri 18 yari ifise amashuri mato amajana 333 ubu kuva kuri sogokuru gushika kuri ndayishimiye bari bafise iryo ntara yari ifise amasantere do sante n'ibitaro 80 intara imwe muga dusubiye mu myaka yiheze intara ya Makamba yari ifise ndabobwira amashuri yari ifise yisumbuye yari ifise etemu Nyabigina yigisha imyaka 2 ngira oya bararenganya abantu hari itabu gifuruzi lisema banda lisema Makamba amashuri 4 yisumbuye mu ntara ya Makamba mugabo urumva ubu twari tugeze kwijana 15 nukuvuga hiyongeye kwijana 11 ibi byose rero biteranije ugacugenda ukaraba mbega ijana 11 ziriho nama primaire no yakubwira mu 84 commune Kayogoro ibirometero kwadrata amajana 4 yari ifite ishuri ntoyi imwe école primaire do Kayogoro ijya Kayogoro yose mubona iva ngaha ku mutsindozi igashaka ku Muragarazi epfo hariya kwa soza n'umuha w'i Tanzania ubu
yarigeze ku mashuri 60 nangahe n'atanu. Umva hariho byinshi nibyo baravuga sinzi ubundi abagije ngo ubumenyi bwaragabanutse yakibajije. Iyo hageze igihe ikintu kigizwe inshuro 10 biratwara imyaka kugira umuntu yipange. Je nagiye muri Denmark mu 2007 ndibura amatara y'intara y'Amakamba muri mission. Bwa mbere bura amatara ja muri mission wenyene barambagije no muri leta baraguze kunyankira bagira ni munyankiye ncanora ingurane muri banki je nteza kugenda. Shitseyo narabwiye nti ingingo nyinshi rero mukuru w'igihugu yafashe yuko abana biga ku buntu yatumye mu ishuri ritoyi ry'Igatabo haje impande ya Sosumo abana batondera amajana 8 mu kirase kimwe amajana 8 kandi tubona ubuswi bw'inkona bwishi buca buratonda bwose ku ishuri amajana 8 mu kirase uduswi twishi gose tumwe tutoze n'utundi twishi gose. Ndababwiye baciye bamishuri ubwo nyene nagendeye DN Bank Nord yo muri Denmark ikorera muri Denmark, Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie na byari bihugu na Polonye. Baciye bama ati nimba ari ivyo reka tuguhe ishuri. Urumva rero bivanye n'ingingo zifatwa haca haba urugwirirane rw'abantu bigatuma mu misi ya mbere ibi byo kuvuga ngo abantu ni beshi ngo kwicara nabi bizohera. Nico gituma muri leta tuvuga tuti amakomine n'intara zihabwe ubushobozi bavuga n'amahera yo kugira ngo intara yipange. Ndazi ko mu ntara ya Burunga amaze kuba inama mbega indero twohindura gute igisata c'indero ku buryo kiba igisata gitegura uburundi bwejo mu mbona kazoza. Urumva rero tuko turavyiga nko mu ntara muri komine bagashaba bavyiga bashaba bavuga ati twebwe umwana w'iwacu muri komine iyi ategerezwa kwicara neza akambara imyambaro myiza akigamerewe neza. None nivyaba amakomine yose nivyo bihindura. Mugabo twazugifise ikibazo cyuko usanga byose biri Bujumbura mu bushikiranganje. Ubu rero bigiye kuza mu mitumba. Ejo hari hano ariko ndagendera ndabona ibiti vya leta bishika nka 50 ndavuga none mustanteri nk'ubu yose aburuhusha ibi biti byose twagura imashini zisatura imbaho twari kubina SP nibo satura imbaho izo mbaho zisatuwe zigazigana gukora intebe z'abanyeshure. Mbeki ibitari vya leta amashuri ara ya leta kubera iki tuzoca dukora none umva tamaze kuvyumvira ni kuvuga yuko mu bisiza tuzobwira ikomine yose gura umusumeno wa musumeno w'imashini apana bya bindi abanyagihugu bagira gushika hose bakamena nkabuga nk'abaterura ivyuma. Oya tuza no tumashine dusatura tuvuge tuti ikomine yose ifise igitara kigeze hari ibiti byaboreye mu bitara hariya muri Bujumbura hariya mu Gakara ibiti byaratangwe kubora kandi byo kora intebe ibiti bya leta ugasanga indani cyaraboze kubera imyaka myinshi kandi twari kugisatura kikava mu imbaho. Urivyo byose nukubishira hamwe amakomine agatwara amadosi mushikiranganje bw'ibidukikije kavuga ati igitara mugomye tugikure dutere ikindi mugomye tugikure dutere ikawa tugikureho dutere ivoka kubera umukaratusi urashobora kuba mu bidukikije ari cumaze mugabo mu butunzi bw'igihugu ugasanga twahombye aho gutera ivoka tugatera imikaratusi. Ivyo byose ni ibintu bizoza bihindura